Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikira nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 16 munyonyo umwaka wa 2021. Franck Espoir NDIZEYE nije ngiye kubashikiriza ikiganiro garukira amasezerano ya Arusha. Ikiganiro ca mbere duherutse kubashikiriza cari cerekeye intangamarara ya kino kiganiro twise garukira amasezerano ya Arusha, aho tuzokwigishanya tukibutsanya ibiri muri ayo masezerano ya Arusha, iciza cayo masezerano uko yahonyanzwe n'ubutegetsi bwa Gitega, tukazonarabira hamwe ico abarundi twese twokora mu kuyagarukira kugira uburundi bwacu buronke amahoro. Kino kiganiro mukazokwama mugikurikirana ku munsi wa kabiri kuri wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu net, hama kandi mushobora kuzoja muragisanga kuri wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org. Mushobora kandi gusangaho inyigisho zitandukanye zo kuri kahise ku Burundi canke ibanga canke cyo no kwita filosofi do rubuntu. Murashobora kuza muradukurikirana ku mbuga ngurukana umenyi zacu arizo Twitter itorero B, hamwe na Facebook itorero Burundi, hamwe na YouTube itorero Burundi, kugira muze murabona inyigisho canke ibiganiro byacu. Franck Espoir NDIZEYE ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Kaze muri ino ntangamarara yano masezerano ya Arusha. Hari kuwa 28 Inyandagaro umwaka wa 2000 abaserukira leta y'u Burundi y'ico gihe, inama nshingamateka abe n'imigambwe nka Abasa, Anade, Ave Intwari, CNDD, Frodebu, Frolina, Inkinzo, Paripehutu, Parena, PIT, PL, PP, PRP, PSD, ADS, RPB na UPRONA bemeranije imbere y'abahoze batwara Uburundi Jean Baptiste Bagaza na Sylvestre Ntibantunganya n'abaserukira société civile, harimo abarongoye amashirahamwe y'abakenyezi, ayabihebeye Imana, bari kumwe n'abategetsi bo mu bindi bihugu nk'umuhisi Nelson Mandela yari asanzwe ari umuhuza, Nyakubahwa General Nyasimbe Eyadema umukuru w'igihugu ca Togo, akaba kandi yararongoye ubumwe bwa Afrika, Nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda, Nyakubahwa Daniel T. Arap Moi President wa Kenya, Nyakubahwa Benjamin William Mkapa President wa Tanzania, Nyakubahwa Frederick Chiloba President wa Zambia, Nyakubahwa General Major Paul Kagame President w'u Rwanda, Nyakubahwa Laurent Désiré Kabila President wa leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Nyakubahwa Meles Zenawi umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia, Nyakubahwa Kofi Annan umunyamabanga mukuru wa ONU, Nyakubahwa Salim Ahmed Salim umunyamabanga mukuru w'ubumwe bwa Afrika, Nyakubahwa Charles Jocelyn umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubufaransa userukira ubumwe bwa Buraya, Nyakubahwa Boutros Ghali umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, na Joseph Wayoba Butiku yarongoye ishirahamwe Fondation Mwarimu Nyerere. Iyo migwi haba abaserukiye leta, amashirahamwe n'imigambwe barashimye cyane ukwitanga kw'abahuza Mwarimu Julius Nyerere na Nelson Mandela mu gufasha abarundi n'u Burundi kugarukana amahoro
maze bahava bemeranije ko bagiye gufashanya bagakorera hamwe baharanira ikibahuje bakarondera no guteza imbere inyungu z'abanyagihugu mu gihe babatahuje neza ko amahoro, umutekano, ubutungane, ugushira hamwe n'iterambere ari byo shingiro ry'abarundi bose. Nuko bavuye ngaho bemeranije ko bagiye guhagarika intambara igenda yikurikiranya mu Burundi, gusesa amaraso y'abarundi, kudurumbanya umutekano, politike mbi itera amacakubiri niho nyabwoko mu Burundi byatumye igihugu kigwa mu kaga. Nuko bemeranya kugwanira iterambere mu butunzi n'ubutungane bw'igihugu. Ibi ndiko ndabayagira byose murabisanga mu ntangamarara y'amasezerano. Iyo migwi yose yitereye ko igikumu, harimwo n'umugambwe uri ku butegetsi kandi wahashikanywe nayo masezerano, wahavuye mu nyuma uhonyanga ugahindagura ivyo uhindagura, agateka kazina muntu ugahonyanga, ugashaka kwiganzira ubutegetsi, maze byose byongera gusubiza igihugu cy'u Burundi mu kaga. Ayo masezerano nyezina agizwe n'ibice bitanu bitiriye protocole mu rurimi ntirano. Tugerageje kubacira ku mayange ibyo bice, igice ca mbere ariyo protocole ya mbere kiza kivuga ku bwoko bw'indyane z'abarundi, ibibazo by'amacakubiri niho nyabwoko hamwe n'uburyo byotorerwa inyishu. Igice ca kabiri ariyo protocole ya kabiri naco kivuga ku gushira imbere intwaro rusangi be n'intwaro ibereye. Igice ca gatatu arico protocole ya gatatu gihimiriza kurondera amahoro n'umutekano kuri bose. Igice ca kane ariyo protocole ya kane gihagarara ku gusanura ibyasambutse mu njyane n'intambara be no guharanira iterambere. Nayo igice ca nyuma ariyo protocole ya gatanu ni gice gisa n'icyahonyanzwe na CNDD-FDD kuko arico gice cemeranya ishigwa mu ngiro ryayo masezerano ya Arusha. Ibyo nivyo bice nyamukuru bigize amasezerano ya Arusha. Nayo kongereka turasangamwo ibindi bice ari byo bikurikira. Ubwa mbere haza ukwiyemeza kw'imigambwe yitabiriye ayo masezerano. Ubwa kabiri ubwoko bw'igipolisi c'igihugu. Ubwa gatatu amasezerano yo guhagarika intambara. Ubwa kane rapport ya komisiyo ijejwe ayo masezerano. Nayo ubwa nyuma hakaza ikirangamisi cishigwa mu ngiro ryayo masezerano. Ndabashimiye mwese mwari muduteze yompi. Iki kiganiro Garukira Amasezerano ya Arusha mugitegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine imisi yose kuwa kabiri, haba kuri wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net no kuri wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org. Ndabibutse ko mushobora kuhasanga kandi inyigisho nyinshi kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi, n'uturorero twinshi tw'intwari zagiye zigira ico zimaze ku mugabane wa Afrika eka no mu Burundi naho nyene. Kandi ndabibutse ko mushobora no kuhasanga kandi ico no kwita ibanga canke mu kirimi cy'igifaransa la philosophie de l'ubuntu. Franck Espoir NDIZEYE ni general ko ndabashikiriza kino kiganiro. Mufise ico mubaza canke mushikiriza kuri haba kuri kino kiganiro eka no ku masezerano ya Arusha, murashobora kutwandikira kuri ndizeye87@remesha-akaburungu.net. nuko mugiye ibihe byiza, murakoze.
Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.